ndangiza mvuga ati nukuri bavyeyi aho muri hose mufise imico nk'iyo, nukuri muntu wese woba wicaye aho uri ufise abana wataye, kuko uwo mwana avuga ko nyina bavukana ari bane ubu ari kuwundi musore agira gatatu. Nukuri muvyeyi wese nama ico sindaho kivuga wicare, sindi indirimbo ivuga ati wicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Sinumva je ntibikwirwa no mu bwenge bwanje. Uwo mugabo numva afise n'uwundi mugore yaba ari Tanzania, usize abana bane wose nimba ariyo nshoreke shasha. Nawe wa mugore wese umeze mifise imico nk'iyo nyina wuwo, wicaye ku wundi musore wumva ufise abana bane bari mw'ibarabara, nagira ndakubwire ati mugomvye muhindura kuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Uyu mwana nubwo biri kuno munsi Imana ishaka kumuhindura amateka ikamugirira neza, ugasanga niwe yakugiriye akamaro, abo bandi wirukiye ejo mu gihe batazoba bakwiraba n'iryahumye. Murakoze. Je kuba ndi ngahe Bujumbura si kuvuga ati ni kubera amahoro meza. Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza aho bari ngaha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze. Kuri micro kumwe na Benishu, kuri kamera kumwe na Pasipro. Turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki, aho nama ndabazanira abatumire batandukanye, aho twama turabira hamwe ibintu vyinshi bigiye bitandukanye. Uwu munsi rero ni umunsi udasanzwe, tuza kurabira hamwe kimwe mu kintu kitaryoshe, ni inkuru itameze neza tuza kurabira hamwe, ariko iyo nkuru numara kuyumva urafise ico bivuga ko muri commentaire, urafise ico wofasha, urafise ico woterera, haba mu majambo haba imigambi wotubwira. Ni inkuru imwe rero y'uno mwana mubona ngaha turi kumwe hamwe n'uno muvyeyi habavu mubona. Umuvyeyi mushobora kuba atari irya mbere mumubonye, mwaramubonye mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko uno munsi novuga ko ari nk'ikibazo camushikiye. Turinze tumwegera tumugana, murabizi ko bitaba vyoroshe. Haba hari vyinshi tugomba kurabira hamwe kandi haba hari n'impanuro dukeneye kuri mwebwe. Turi kumwe kandi rero n'uno mwana yagize ikibazo. Abana bamaze imisi bagira ibibazo, aho muhereye mushobora kuba mwaravyumvise, ugasanga abana baribwa, abana barazimira, abana baragira ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko rero nk'umuvyeyi uyibonye ico kibazo umutima ntutekana. Bakunda kuvuga ngo umwana si uwumwe. Rero iyo ubonye uri umuvyeyi ukabona umwana ari mu kibazo ukumva womufasha, ariko ukumva hari ibindi utoshobora kumufasha, urashobora gutereza impanuro canke ugatereza ubufasha. Turi ngaha rero ku bwanyu, turaza kurabira hamwe, ushaka kubaza ati muza kurabira hamwe iki. Imbere ko tubabwira ico tuza kurabira hamwe, reka ndabasabe nyene turi kumwe bidondore, bababwire amazina yanyu, hama tuganire muzi aho turiko turaganira. Turabakiriye muri Roy TV. Murakoze. Amazina yanyu babita nde? Amazina nitwa Niyongabo Jean Claude. Yego nkaba ndi umupapa. Ni Niyongabo Jean Claude, mwaramubonye ibiganiro bigiye bitandukanye, benshi muca mumwibuka, ariko uno munsi ari kumwe n'umwana. Novuga atari umwana wiwe w'amaraso, ariko ari umwana kabuvyeyi. Kana tumusabe yidondore, avuga amazina yiwe, hama tuganire muzi umwana nawe wariwe. Amazina yawe kwita nde? Irushura ku gihe Trezor. Irushura ku gihe Trezor. Trezor uvuka he? Ibwambarangwe. Ibwambarangwe. Uyu munsi uri mu gisagara ca Bujumbura, uvuka Ibwambarangwe, bimeze gute? Je kuba ndi ngahe Bujumbura si kuvuga ati ni kubera amahoro meza. Tugushimire cane, umwana arababwiye yuko kuba ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura atari kubera amahoro menshi. Mwamaze kumva yuko atari ikiganiro kiryoshe cane, mwamaze kumva yuko muri nawe bivuze ko uno munsi nawe ufise ico uza kubivugako. Ni umwana rero yagize ikibazo, ariko akagira ikibazo ari kumwe n'umuvyeyi. Umuvyeyi nawe abona ati ico kibazo c'umwana sinokimutererana, have ndamufashe uko nshoboye. Ashobora kuba yaramufashije uko ashoboye, nawe ushobora kuba hari ikindi woduterera muri commentaire ico ushoboye kumufasha. Novuga yuko rero ari umuvyeyi ariko aragenda, umwana baramumuha, ageze mu gisagara ca Bujumbura arabura aho amushira. Musanzwe muzi rero ko ibijanye n'ibibazo vy'abana biriko biratera ibibazo rwose, usanga abana umwana aramubuze, umwana arazimiye. Ariko amahirwe dufise nuko ari umwana aciye ubwenge, umwana ashobora kuvuga, ashobora kwivugira. Wewe kuradukurikirana, ushobora kuba umuzi, ushobora kuba uri nyinawe, se wawe, ushobora kuba mwarabanye, ushobora kuba hari umuzi, urafise ico wodufasha muri commentaire. Nawe woba utamuzi urafise ico woduterera kugira ngo tumenye mbega umwana afashwe gute. Nawe urafise kandi ico womufasha. Turifuza kumenya umwana, uratubwiye yuko atari amahoro kuri mu gisagara ca Bujumbura. Vyagenze gute neza na neza?
igituma naje ni kubera mama na papa batari kumwe. Mama na papa barapfanye, mama acaja ku wundi mugabo, papa nawe acabuza amatongo yose acaromoka aja muri Tanzania. Tugiye kwa bibi, bibi atora inkoni avuga ati ndabatungisha iki n'itongo nobarimiyemwo sonye yararigujije. Namwe nimugende mwangare, nkuko sonye ariko arangara. Bona jewe mfise noza ndabaremera. Naca mpitamwo kuza ino Bujumbura bamushikanje, na mwene wacu twese nta numwe azi aho uwundi ari, twese twatandukanye. Nk'ubu navuga ati nk'ubu ndasubira mw'ishuri nogenda, ndetse naho nokwibera nogenda mugabo umuryango wacu uze aho uri. Je nico nashaka. Tugushimire cane. Ubu naho turifuza kumenya uno muvyeyi turi kumwe, turifuza mutubwire mwisanze gute musanga uno mwana ariwe muri kumwe kugeza uno musi, mbega mumaranye igihe kingana gute, vyagenze gute neza na neza? Murakoze. Mbo hari ku musi wa gatatu nari mvuye mu kazi ka misi yose i Mwaro, hama haza umutama ambwira ati uramanuka i Bujumbura atego. Uwo ntwarira uyu mwana ndamubwira ati nta kibazo muga sindagera kumanuka. Ati nta kibazo uramumanukana niwamanuka. Hama mbwa ndavuga ati rero umwana nk'uyu mbere yuko ndamutwara ubanza kumpa umuntu mutegera, urabona ko ari muto. Hama arambwira ati nta ngorane, aca umuntu bari kumwe araba telefone z'umukobwa wiwe yitwa ngo Chanel. Hama aravuga ati ca ndamutelefona ati hari umwana bampaye ndamumanukanira, murashaka kumutegera? Yanyishuye avuga ati nagera ku Musaga aramenye yaje. Jewe ndabifata ko ari nk'umwana ari aba hafi ya Musaga. Ndavuga ati nta ngorane. Hama turamanuka twaje turi babiri mu modoka, ngeze mu nzira ndambaza ati mbe none ushikira he? We yambarira ko ashikira ahantu hari umusiti, none hambwira mu nyuma ko atafise ashikira, yari umuntu w'umusiti aharara impande yiwe hari imibu. Ati ni hehe aho hantu? Ati n'ahantu hari urupangu rw'amampure. Ati urabona igiti cindi ibiti yambarira, urabona ko imyaka ari mike. Burya tukiza mpita mbona ko namaze kwinjira mu kibazo. Ca telefona arambwira ati ahubwo mbere naraye no mu gasho. Burya naraye mu gasho, naje mva mu gasho. Vyagenze gute wewe umwana ngana nko kurafungwa? Rero ambwira ko uwo mutama umukobwa we yamurungikiye yamutoye mu gisagara nawe ca Bujumbura uko nyene, ko aza gufasha uwo mutama bavuga ko bazomuhemba 5,000. Hama amaze kugerayo mu nyuma avuga ati n'ivyo 5 ntavyo tuzoguha. Mu nyuma yaranagwaye ntibamushobora kumuvuza. Aravuga ati jewe rero ko mbona mutemeye no kunjana kwa muganga, mureka mube munsubize Bujumbura hamwe kwa wa musikiti mfume mba nza ndasega mugabo kumbe sinobura n'umuntu yontora akanjana kwa muganga. Hama abisiguriye uko rero sinashotse nemera ko ari ivyo. Izo nimero z'uwo mukobwa ndasanda mu telefone ati none umwana ko numva yaraye mu gasho nivyo yakoze iki, vyoba vyagenze gute? Uwo mwana w'umukobwa aca arambwira ati nukuri nta caha yakoze, gusa yavuze ko adashobora kubandanya guma muhira. Rero avuga ati akeneye kumanuka, ati nta tike nari mfise. Tubonye aganjuye rero twaje duhamagara Opeji ati ngo amutubikire. Avuga ati nta kosa yakoze atoya, kuko yaramanje avuga ati je ntundondere wimenye, naye namubonye uko mwibarabara ngira impuhwe, narashimye kumudugana ruguru. Rero ubwo nuko ubu umuntu ntazi tuko turavugana uko sinari kubandanya ndamubaza birebire. Rero twashitse ku mugoroba, we yarazi ko ndamusiga mwibarabara hasi nk'umuntu nanje afise abana, umuntu afise umutima w'ikigongwe. Ndaraba ati uyu mwana ndamutahana. Twashikiye kwa muganga yaragwaye, baramuha imiti mu gitondo, imishatsi nyene ubwo nyene murumva situation yari arimo, ndamumwa ndamugirira isuku uko nashoboje. Rero naciye nzinduka kubwira abajeje intwaro bamwandike mwikaye, ariko urumva abajeje intwaro no kumwandika mwikaye gusa bakamenya ahari ntibashobora kumutora nabo. Niyo mpamvu burya nabaganirije
nabatumira ndababwira ati mumuvugishe komsa uwo bazaba iwabo bumva aho umwana ari, uwoba yomufasha birenze agira icyo amufasha kuriya n'umwana muto angana n'abiwanje ariko abiwanje bamusiga muhira aja kw'ishuri numva ngo nta n'ishuri ya mbere yagiyemwo hama no mu buryo bwo kwikingira nabivuze ivyo kuko mwana nk'uyu kumugumiza muhira ushaka kugira ikibazo ejo sinzi ngo notabaza nde. Rero muri make nibaza yuko umuntu icambere yomenya aho abavyeyi biwe bari, ngira muraza kumubaza neza amazina y'abavyeyi, umusozi naho umusozi umwidondoro neza nabonye azi kuvuga, uwo baza abo bavyeyi aho bari, nubwo wumva uwo mugabo avuga ko se wiwe yoba ari Tanzania, nyina wiwe wumva yarongowe ku wundi mugabo wa gatatu, ariko ivyo biri kose bamaze kubona isura y'umwana baza kuraba ikiganiro, boshobora kuraba abo bavyeyi aho bari. Ndanagira ko ahubwo jewe uwo baza abo bavyeyi aho bari numva n'ubutungane bukwiye kuba bukurikirana, nukwiye kurikirana ko jewe vyase gukwirwa no mu bwenge kumva abana bane, uyu ngo ni mu wagira gatatu batoyiwe bari hasi, ubu unye atawuzi umwe wese ahari. Ni ibintu bibabaje kandi umuntu adashaka kurekera uko. Muri make rero niyo mpamvu, hama ico mwomubaza ngira mumaza vyimbitse ahava n'icifuzo ego. Tugushimire cyane. Tukiri ngaho nyene murashitse uragize ikibazo ni mwijoro nta kundi ufise ubigenza uri nk'umuvyeyi kandi nawe kumusiga mw'ibarabara uramutahanye, mbega mwaba mwaragize amahirwe yo gusubira kuvugana n'uwo bari bavuze ko amutegera, vyahavuye bigenda gute? Uwo muntu ntabwo twavuganye kuko yo yambwiye ati nukuri wime naye namurose uko birashaka gusanga ari muri ba bantu, kuko urumva umuntu yarinze abura itike ya 15,000 umwana akarinda arara mu gasho, vyogora yavuze ati nukuri musigire kumusaga aramenye yaje, je nimva ncumva aramenye yaje narinzi ko amenya muhira. Rero ni nimero sinanayisevinze menye ngo kuko urabona nka twe tuba turabadandaza utelefonwa n'abantu benshi, rero nkima y'amasaha 2 ushaka kusanga wakiriye apere zirenga 15. Rero kugenda urabaza ati hewe ni wowe uri naka, nukuri nta zina sinashiyotse ndayarogistra kuko vyabaye ibintu mbarije mu modoka ndi kuri vora, nawe simuzi nawe sinanamubonye. Yego. Tubashimire cyane. Ubu naho tuganire n'umwana yavuze amazina yiwe, yavuze ko dushamushikiye kandi yavuze ko abo mumenya umuvyeyi ufise ico mupfana canke waramubonye. Ndibaza umwana arinze angana nk'uku imyaka 10 n'imike ntigeze agenda kw'ishuri, ari mu kibazo umuvyeyi ntayo kumuta mw'ibarabara yari kuba yihemukiye. No musi aramufise ariko urumva umwana nakingiye nazi ejo ibizokurikira ashaka kuvuga ati waramumanukanye uramushikana vyagenze gute vyari bimeze gute. Urafise nawe ico woterera muri commentaire, nawe uvuze ko ufise ico bivuga ko ushaka ko ufise ubufasha ico wofasha umwana, haba impanuro mutekerera nk'umuvyeyi uko yobigenza ingene vyogenda bigakurikirana kugira ngo umuvyeyi akingirwe kandi umwana akingirwe. Turifuza kumenya ico gihe cose mu myaka 10 iheze wagiye uraba he, vyari bimeze gute, ubuzima bwagiye burakurikirana gute neza na neza? naza ndagenda mpinga kumwe nenja kwaho ndera nari hafise mpinga kumwe nenja bwijishe nigira kuryama, nta kundi nabigenza. Vyatanguye ufise nk'imyaka ingahe? Guhiga ingene urya ungaruka numva umenga biraremereye biragoye no kumva. Wabihiga gute? Wagenda kuba muhana ugafungura ukabayo, vyaca bigenda gute? Nagenda nkavomera nk'umuntu nyamba mama haraca akangaburira nkarya iwiwe canke ampa ivyo 2 nkagenda kurya indya z'5 n'ivoka rya senkese. Ubimazemo nk'umwana ungana gute? Nujuje imyaka 2 yariho nibera nirona nihigira, uno munsi nomenya ati maze imyaka 3 uko jewe sinzi ko nahamaze imyaka 2. Turashaka udusigure neza na neza atavye amasoni kugira ngo nugufasha amenye aho agufashiriza. Wavanye n'abavyeyi neza na neza ryari, mwavanye gute? Vyanje twavanye afise imyaka 8. Shanja kwa nyokuru avuga ati sonyora ari itongo sinoronka ndabarimira. Bamushikanje mbona baratandukanye barigihereye. Nanje shamvuga ati sanje nohaguma reka nanje nigiye.
nca ngenda kuba ahantu bitwa Ibuhoro impande y'iwacu. Nk'ubu nari maze iminsi nibera, uwo mukobwa yari yandukanye ruguru aca arantuma ko ari iwacu ati inze kuba ino iwiwe. Nazi nuko yarahenze ati nje gukora amahera, umukobwa akavuga ati ni amahera ukorera. N'uwo muzehe ndamubaza ati ni amahera ukorera. Umugabo yitwa Mbanza ndamubaza akambwira ati ukorera 5,000. Nkaca mvuga ati rero basi n'umutume mumusubize aho mwankuye mw'ibarabara, none nze ndihigira kumwe nenjya niga kurara k'uwo musiti. Ubwa mbere kwa Mungu ndagwaye, ntihagira n'umwe antwara kwa muganga, nca ndivirayo naga ngo nyene ati shaka gutaha. Nyamuzahe avuga ati gumaho ngende kuguhigira amahera itiki, kumbe agiye guhamagara komiseri. Umupolisi araza ahita antora ati ndaza mu gasho. Ndaje mu gasho bukeye nka 10:00 niho navuyeyo aca ndihira itike rero aca tuza. Tuje rero aca amubaza uyu mwana w'umutegera? Aca avuga oya. Avuze oya nanje nca mvuga ati na kare sinashaka ko anegera. Ndavuga uko ndazunza ndamwigana ibibazo ufise nca nahana muhira iwiwe. Kandi yarakoze neza kandi yarakoze. Imana izamugumane mu mutima. Tukiri ngaho nyene turipfuza kumenya mbega wari umaze kumanuka i Bujumbura vyari bimeze gute? Ngaho i Bujumbura? Aho i Bujumbura naheruka nigisa nk'imyaka 7 tuzanana hamwe n'uwundi muntu uwo nyene yitwa Mbanza, kwabo tugipfana nyene. Yongera aca asubizayo rero aca bonga barantumako. Bantumyeko nca ndamubaza ati mwavuganye ibeyi? Ati gusa ngeze hariya aca bavuga oya. Nca mvuga ati rero basi nimunsubize mw'ibarabara nzotuma nza ndihiga kumwe nenjya no kumwe ndyama. Je nta yandi novuga kubera nta bindi mfise. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya uko wagiye urakura ntiwigeze ubona uwo bavukana na mama wawe, mama wanyu, nyogosenge, abo bavukana na papa, uwo wowe uzi mu muryango iwanyu uvuga ati ndamuzi izina ryiwe ndazi n'aho aba, ninde muri abo bose? Jewe abo nzi bose sindabazi amazina yabo yose. Abo bivukana na papa yitwa Gwasa, ubu narindi nzi, uwundi yitwa Emeline. Jewe nta bandi nabo banzi. Papa yitwa Bikamunda Yozefu, uwo batazira gace. Uwo batazira gace buca mu nda? Bikamunda Yozefu. Batazira gace. Mama nawe? Mama Mukamusoni Pelagiya. Mukamusoni Pelagiya. Ku ruhande rw'iwawe wipfuza yuko twogufasha iki? Je navuga ati ndasohoka mw'ishuri nojayo bakoze kandi ndasa naho nokwibera kuri Imana yabingiriye neza. Gusa cane cane ico nashaka basohoka mw'ishuri ndabiko nomenya gusoma no kwandika, hanyuma nkazoguma nkora uko Imana ibishatse kandi Imana yobindaza sinizoreka kubishaka. Birababaje cane murumva ko ari ibintu bidasanzwe ukuntu umwana nk'ubu ntiyigeze aca mw'ishure akwiza imyaka 10 ntazi umuvyeyi n'umwe wiwe ari, ntazi abo bavukana uno musi iyo bageze, murumva ko ari ikibazo kidasanzwe. Urafise ico wovuga muri commentaire, urafise ico womufasha kandi nawe Imana ikazogukwizigama. Ushobora kuba nawe vyarakubayeko canke vyarabaye ku mubanyi, ushobora kuba hari abo wabibonye, urafise inama womugira kugira ngo yaba umuvyeyi amufise bigende neza kandi n'umwana aronke uko abaho vyoroshe. Imbere yuko turangiza kino kiganiro turifuza kumenya nkamwe nk'umuvyeyi mumufise uno musi mbega namwe mwipfuza ko hokorwa iki? Murakoze. Mbo icambere reka umuntu aza kuraba kino kiganiro nk'uwo musirikare numva bafise ico bapfana yitwa Mbanza. Urumva azi iryo Mbanza ryonyene kuko namubajije arihe, ambwira ko ari ku rupangu rw'ahantu hari amampure ku rupangu. Biragoye womubwira reka ntange nimero za telefone komsa nimba uwo bafise ico bapfana afise ico mufasha iyo telefona nkamubwira aho mba
akamukurikirana afite icyo mufasha. Hama nimba adashobora nawe kugira icyo amufashije, nukuri urabona umwana w'imyaka 10 si umwana ndi butware muri gardienne ngo ndamuje kumwigisha. Simbona ishuri jewe nka jewe no mujanako. Nimba arishira hamwe canke umuntu wese ayogira icyo amufasha, jewe icyo namufashije nukumuha ivyo gufungura no kumuvuza muri uno mwanya, no kumukorera ibintu amukoreye nyene kugira ngo ndamutabarize. Numva ari ivyo. Reka rero ntange nimero za telefone, ni 68 494 202. Irakora kuri WhatsApp naho telefone akora peri sanzwe. Nico numva novuga. Ndangiza mvuga ati nukuri bavyeyi aho muri hose mufise imico nkiyo. Nukuri muntu wese woba wicaye aho uri ufise abana wataye, kuko uwo mwana avuga ko nyina bavukana ari 4 ubu ari kundi musore agira 3. Nukuri muvyeyi wese nama cyo sindaho kivuga wicare, sindi ndiri bivuga ati wicare baze ko bicaye hejuru y'umuriro. Sinumva sinije ntikwigwa no mu mugenge bwanje. Uwo mugabo numva afise n'undi mugore yaba ari Tanzania, usisa abana 4 wose nimba ariyo ncoreke shasha. Nawe wa mugore wese umeze imifisi imico nk'iyo nyina wuwo, wicaye kundi musore wumva ufise abana 4 bari mwibarabara, aganda kubwire ati mugomvye muhindura kuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Uyu mwana nubwo biri kuno munsi Imana ishaka kumuhindura amateka, kamugirira neza, ugasanga niwe yokugiriye akamaro abo bandi wirukiye ejo mu gihe batazoba kwiraba n'iryahumye. Murakoze. Tubashimire cyane, shimira n'abakunzi ko badukurikirana ba Royal TV. Ndongera ndabinginga ndabasaba ufise umutima w'uvyeyi wese kandi mumenye ko umwana atari ubumwe, ushaka kuba mva ico wofasha, ushaka kubuzaho umwana yoba araruhukira, yasavye ko akeneye kwiga, yasavye ko akeneye haba, urumva yuko akeneye ubufasha budasanzwe. Ushaka kuba ufise ico womufasha ntuvyigumizemwo, base nimero ya telefone, wifuza kuraba umwana, wifuza kumenya umwana uko yomererwa, cyangwa uzi umuryango wiwe wumva bamushikana mu muryango wiwe, umuntu akazomufashiza mu muryango wiwe ahari, murashobora kwegera uno muvyeyi amufise mukamurondera kuri iyo nimero, hama umwana agatabagwa bikiri mu maguru mashya. Ndabashimira cyane rero, nongera ndabasaba kugira subscribe, batagira subscribe, bade mukurikirana ibiganiro vya Royal TV, amakuru mashasha yizewe. Shimire cyane na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bashikara bimeze neza cyane. Au revoir. Mutangwa muri Royal TV, ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV.